Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Hanyuma ndabandanya no gushinga intahe igice cya gatatu ngaha muri Australia. Tugeze ku video ya kane canke se audio ya kane. Nibuka ko nariko ndababwira ngene nari umugore w'inzoga, ngene naboregwa cane, n'ingene naje gutakambira Imana kugira ndabe kwizo nzoga noziheba kandi koko Imana yarafashije. Hanyuma rero hanyuma narasabye imbabazi Imana, ntakambira Imana ko yompa umutima wo guheba izo nzoga zari zangiza imbata yazo, noneho nyene ndaziheba. Ikindi novuga, burya abantu benshi bumva ko bogirirwa ubuntu ari uko bagiye mu bihugu byo hanze, ariho boba barose ubuzima bwiza atangorane, boba buzuye amahoro bagiye mu bihugu byo hanze. Rero nagira mvuge nti buriya rero muri Australia canke Amerika canke mu bihugu byose biri ngaha mw'isi ntabwo ari mu ijuru, naho ni mw'isi kandi hariho ibibazo. Nubwo rero nari ngaha muri Australia ego ndonka ibyo kurya bikwiye, nambara uko ashatse, ndonka amafaranga mbega nyene amadolari, ariko harabaye ibintu bigenda bimbabaza kandi bikantumuza. Rero yanzu nabamwo yetaje bageze igihe bayisohoramo, za nzoga nahoranywa koko narazihebye. Maze je kuziheba naciye ndondera ibindi bintu nokorosha kugira nze ndanywa. Nakunda kunywa rero, hariho udufanta canke se utujuisi canke ji, canke se amasoda, cane cane hariho ubwo bwitwa Coca, akaba aribwo nza ndanywa ku buryo nabunywa nkumva uratuza umube nk'ikiyeri, ibintu nk'ibyo nkabunywa cane. Kandi nyene nabwo naragenda ku isoko nkagura bwinshi nk'udukarito tubiri, hanyuma bumwe nkashira hejuru muri etaje, ubundi nkashira hasi, akaba ari nkagumanywa izo soda, hari n'izanditseko Kamanisoro, ibintu nk'ibyo. Rero haje kugera igihe ya etaje nabamwo, kubera hari mu mayuniti hari amazu 28, ariko zibiri wasanga zimeze nk'izifatanye. Hagera igihe rero nazo ashaka kugurisha, ubwo nari maze umwaka hafi n'igice muri Australia, akenera kugurisha. Kandi ndahamaze umwaka, bamwe bari baranyakiriye, bahora banjana gusuma, bakanjana mu masoko hirya no hino, bakanyereka iyo nja kw'ishuri, mbese bamfashije kugira amenye gukura amahera muri benki, kugira menye gutega itereni, mbese barageze aho rero baransezera. Kandi jehoho basezeye kubera ko barafashije nk'umwaka wose, kuko nitwa ko ndi umudamu atagira umugabo, ndetse abana kandi harimo abana b'imfuvyi. Uwo musaza wanje kuko bamuharura mu bana b'imfuvyi, n'abana banje babiri, urumva rero ndabone kuko batari bafise papa, ndi umusingo mama, banyitayeho umwaka wose. Baragera aho rero baransezera, barambwira ko bagiye, mugabo baciye banyereka ahandi hantu kuri service community, yuko hari abandi bazoza bafasha bankurikirana. Hanyuma iyo service bayimpaye ku mudamu araho w'umukenya, yavuga igiswahili. Basi rero iyo wagiriye ibibazo canke nk'amakete yakugoye, canke ufise n'amabire, nimba mu Kirundi twovuga ngo ni fagitire, ariko ngira ni Igifaransa, narashobora kugenda nkababwira ko nabuze amahera akwiye kubiriha, bakandihira amwe. Rero
baza kugeraho rero baravuga ati nyene amazu ati rero nukuva mu izi nzu kuko yashaka kuzigurisha. Kwanza ngira yari yanagurishije, baduha amezi 2 kwitegura tukavamo. Rero je niyumvira mugabo kandi suko ntari kuvamo, mugabo nari maze kubona abagenzi b'abazungu bakorana mu biro bimwe na bimwe byo ngaha. Rero bamwe barambira ngo urazi wewe ntatangwe gupanika nyene ndondeza inzu nkuko nabandi bari batangwe kurondeza nyene, mbona bamwe bimuka. Rero uwo bamwe ndabona umuntu anjakara arambira ati burya urazi wewe kureza umwana w'imfubyi ukabura umusingo mamu utagira umugabo, wewe burya uravye neza leta yo guhinza. Ati sawa. Canibuka ko mu bagenzi banje hari ubundi mudamu bagerageje kubwira ngo ave mu nzu, hanyuma nyene wewe nyimba yari yayirondeye akabura nyimba byari byagenze gute, nyuma leta ikimuha inzu. Iyo baguhaye inzu rero ya leta uriha make. Noneho rero nanje rero ca ntangura kurondeza inzu bigura ntege, mugabo nabwo leta ikaguha inzu bivanye n'ibyemezo ufise yuko warondeye inzu ukayibura. Rero nanje ntangura kuza ndondeza inzu, mugabo nkaca ndaba inzu nziza ziri ku mahera menshi, kuko bivanye n'amahera naronka muri leta atakazi nari bwanaronke. Hariho inzu baboraba bakabona ntiboyiguha kuko utondana amahera uronka 7 baraba bakabona ntishobora kuronka amahera yo kuriha amafagitire canke se amabire mu cyongereza. Hanyuma uronke nayo gusumisha, uronke kandi nayo kuriha iyo nzu. Rero ibikaratasi nza ndavyegeranya, nyuma nyene birakara neza birarahera. Hanyuma haragera igihe nyene bavuga ko nkwiye kuva mu nzu. Icyakora nanje numva nyemenga biranambabaje, nkibaza ati none je navuye muri Afrika nzi yuko uronka inzu bamwo atakindi kibazo, baguha inzu nyene ukumbura ukiberamo. None kumba n'inzu nyene ugeraho bakagukuramo, kandi urumva haragera igihe nko mu mezi 6 canke buri mwaka nyene inzu akaza kuraba ko wayononye. Iyo waba wayononye rero ufise abana bayandika ko canke se ukayifata nabi, urumva nibyo byaratuma nyene inzu yo kurakarira akagukura mu nzu. Mugabo jewe kweri ntabwo nari nafase inzu nabi, ahubwo nuko icyo gisagara cyose bariko baratwirukanamo muri nyagice cyose. Basi rero hanyuma bigera igihe bikomera, ariko kubera ko babandi bambwiye ati wewe niba wabura inzu burya leta izoguha inzu, leta izoca iguha inzu kandi izoza urariha make kandi inzu nziza. Nanje fatiraho. Hanyuma nyene mbese byarageze igihe nyene biraba bibi, abandi bose mu cyo gice bararondera amazi baragenda. Hanyuma hariho uwundi umwe yewe yari yifitiye akazi kanyaye, inzu y'abamo we wacarayigura. Basi jewe rero haragera rero igihe banjana mu bucamanza, ntangura kuja kuburana. Ngiye mu bucamanza, icyo nicyo cyari cyanatumye nibaza ati none ibi bintu nzobivamo gute, nogiye guhiga inzu. Mugabo wari umugenzi wanje akambwira ati nubundi ngaha inzu urayirondera nyene yayikenera, akakubwira ati mvira mu nzu. Ati rero wewe ugize amahiga ukabaronka inzu ya leta wocubaho neza. Ati sawa. Ntangura no kuza ndabisengera. Rero baranjanye mu bucamanza, banjanye mu bucamanza. Hanyuma rero mu bucamanza uko ugenda urumva bandega ati uyu muntu yase kuva mu nzu. Nari nababwira ati babyeyi jewe sinanka kuva mu nzu nuko ntagira iyo ngenda. None se ko ndondera inzu ntibampe, bakambwira ngo ndonka amahera makenya ntibanyishure n'inyishu. Ati muragira ndabigenze gute muri government canke se mu bucamanza? Bagaca bavuga ati genda mumureke abanza mare ayandi mezi 2.
arondeza harongera haragera ariko nyene ntabwo nongeye gusubirayo ahubwo kubera ko abari ko baramvuganira bo mu ma office atandukanye rero haje kugera igihe beni babandi binzu bankatira ko amazi bana b'Imana bankatira ko amazi bankatira ko n'amatara amazi rero ubaye utagira amazi n'ikindi kintu none ngaha mu Burayi canke muri Australia utari bubone iyo uja kuvoma ngutwara kabido canke agakono ugenda uvome mwumva biba byoroshe amazi uyakenera kunywa uyakenera guteka cane cane uyakenera no mu mawese ubwo rero ndavuga ati rero ibintu birankomerera nibwo wa muntu yari yaraguze inzu aramenya yabona ko ari genda hasigaye kandi uwo muntu araza arambwira turaganira nari maze kumenya kongereza gake ariko abana banje bo bari banakizi yo acaragenda aranyereka ngo ngwirigire robine ngo uzoza uraza kuvoma anyereka irobine zoza navoma kwa amazi arambwira atari kayose yo kunywa ayo nayo uzoza uyavoma uyakoresha mu mawese basi acarambwira ati rero amazi yo kunywa aguheranye uzoza uvoma iwanje anyereka ntwari ibintu yampaye ikigerekani narifise n'ikintu kimeze ibase hanyuma nshiramo rero yari yacometse n'umupira uwo mupira ucometse arambira kuvomera muri bino bibesani bimeze nk'ubwato aravomeramo aruzuza ibintu nk'ibi basi tubaho rero nyuma abankurikirana bamwe na bamwe baza kubona ibintu nari narabisohoye bimwe bisanzaye muri garage hanyuma birabababaza ndababwira nyene babona ibibazo ko bitanyoroheye basi hanyuma baciye rero batangura kunzungurukana banjana mu mahoteli kandi bijya Imana n'Imana yiyerekana mu bintu byinshi banjanye mu mahoteli kandi anyaya akomeye usibye ko abana ntitwari kumwe nari kumwe na wa mwana yari afise imyaka nk'ibiri mutoya hanyuma wa mwana wanje yiga nko mu wa 4 aca agumanwa n'uwundi muntu kugira azaraja kw'ishure ho yari yaramenyereye rero hariho umuntu kw'ishure ryabo hariho umuntu yahora mutora ku muntu w'umurundi yari yiyemeje kumundabira kugira ntati ishure ngo aje guhiga ibindi kuko twariko turayerera muri make hanyuma uwundi musazanje kubera wewe yiga mu mwaka w'indwi bari bamujanye ahandi hantu nawe ku kindi kigo kugira nawene ku kindi kigo ahandi hantu nyene haba hari amazu mbere ngira rimwe abana b'imfuvyi kugira bimworohere kuzoza araja kw'ishuri nanje abaca banjana ahantu kure hatari hafi yaho abo bandi bari na wa mwana nari ifise bavuga ati rero leta iriko iragerageza kubaronderera inzu mugabo bigomba kubanza kugenda uku kubera ko bene inzu bayikeneye kuko n'icyatumye ibyo babikora nuko babantu bari banshiriye kwa amazi basi hanyuma mba mu mahoteli meza ku buryo abantu bavuye mu bihugu byo bikomeye bava kure baza kuruhukira muri nyamahoteli kandi leta yandihira amahera menshi bana b'Imana amahera menshi cyakora n'ahamaze indwi zibiri baca bandonderera ahandi mugabo aho handi ho hari cyari kizu kinini cy'ama etage 3 twirirwa hasi umuntu akaza kwijyamira muri etage kandi jewe bari bampaye etage irimo icyumba irimo n'amafri mbese nyene nkumva ati kuki iyaba abana banje bose twari kumwe ariko nyene kubera programa yo ngaha ntibyari gukunda nabo bana rero haragera igihe rimwe mu ndwi baduhuza
aba bajejwe mugabo abana b'Imana ibintu byose mu bihugu biteye imbere n'urudandaza kuko abankurikirana naho mwiyo hoteli narindi abankurikirana bahemba ku kwezi na hariho n'uwitaho wa mwana mutonya narifise hakaba rero na wa wundi yitaho wa mwana wanje yari yasigaye ku muntu w'umurundi ngo abandaje kwiga hari umuntu yaza kumutora akamujana kwishura akanamutahana kandi yari n'umuntu nk'icya kabiri kuri deregiteri gutyo kwishure yigako nawene yarabihemberwa mugabo kandi nabo bakaba bari mu bantu baguma bashiramo inguvu kugira ngo turonke inzu tuze twongere duhure n'abo bana. Haragera igihe rero wa musaza wanje n'uwo mwana wanje babazana tugahurira ahantu nyene tukanywa ibyayi tukagira ibintu nk'ibyo tukaganira mbese nyene baturemesha nyene batubwira ati tuzongera duhure bumva nyene ko ndi impunzi yababaye ariko byose ndabishimira Imana kuko ni bimwe mu by'Imana yanyereka ko nagomba kuzobamo ntabwo byari bibi cyane ahubwo Imana yari kiranyereka ingene ibintu bimeze mu isi rero kandi amahera icyo gihe ayo n'amahera yanje naronka muri leta ntayo nakoresha kuko sinari nkiriha amatara n'amazi ubwo nyene nshaka naratumira biwacu n'abonzi ayandi nkabika nyene kuko twagaburirwa neza ibyo kurya byiza usibye ko nagirira yagahinda k'ibiharage kuko nta biharage naronkayo rero narababwira ati jewe singira ibintu jewe shaka ibiharage uwundi munsi baragenda banzana imibimba ibiharage hariho ukuntu babisuka ahantu bikamera nk'ibigondora bijya by'ibigondora bikera bikiva mu ivu canke bobo bafise ukuntu baba babigize babizana rero bazi ngo ziporo uyu munsi araronka ibya ngo aranezerwa abonye ibiharage yo ndabibonye reka jewe ibintu navyo noje basi rero mugabo nyene narafata umwanya nkigira mu Barundi nkaza kubijya muri bene wacu b'Abarundi nkababwira ati umunsi n'uyu nzosohoka ngende mu kuraba abo Abarundi bene wacu ego basi rero bakampa n'amatike y'ubusa kindi nacyo barantembereza ahantu heza mbese muri make muri nyagihe ni nkaho Imana yari yashatse ngo mbanze mbe ndagira aha kubera barantembereza ku mabici aho ntari bwabone ibyo ntari nzi ndabibona bakanjana mu mahoteli akomeye bakatugurira indya kubera umuntu yaranjejwe yarabihemberwa kandi urumva aho nagera hose naragikoshaka bambwira ati saba ibyo ushaka byo nari maze kumenyera nkajya basi rero bana b'Imana rero nyuma ndahamaze amezi 2 niho naje kubona bambwira ati inzu yawe yarabonetse hanaha ati rero tuzogenda umunsi uyu kuyiraba rero mugabo n'ikindi cyatuma nari natevye kuronka inzu hariho umuntu anakomeye muri leta nari narabwiye ikibazo twagiye ahantu tuganira ndamubwira ikibazo aca aravuga abantu inzu baca bampa inzu ahantu kandi ahantu heza mu muji ahantu hameze neza mugabo jewe kubera nari nzi ko atabandi Barundi nzobonayo ndabarahira ko ntojayo kandi ikindi nacyo kubera ko ahantu nari namaze kumenyera ko nzi kuyisengero ya Gatolika aho nza gusengera umudogita wanje ahari n'ishure niga numva atahandi hantu ngomba kuja kuba hanyuma bampaye iyo nzu ndayanka nyuma kandi bampa iyindi nzu y'etage iri muri etage 200 ndimviriye rero maze kubona n'abantu baba muri etage ukuntu baduga kugira umanuke bigusaba gufata umwanya kugira uduge kandi n'uje kugusura menga banza gusinya canka navuga ntabwo jewe sishobora kuza kubaje hamwe ntabwo hisanzuye ndababwira ni yewe ni jewe nuriye mwagiye Kristo
canke mahya gishoferi ati ca numva nzunguriwe ati ndabihinguza koko ntoza kubayo barambwira ati basi uzomarayo umwanya mutoya hanyuma tuzoba turiko turakuronderera iyo hasi ndabangira rero ivyo nabigira nari namaze kuba umutayeri naratanguye kudoda nkavuga ati jewe abantu iwanje n'uruza baza kudodesha kandi twaramenyeranye n'abarundi ati hajya sinoza kubayo ndanka kuja kuba mu maetaje ya 50 basi nibwo rero nyuma rero bambwiye ko inzu yanje yabonetse ko nzoza twe n'abana tuzoza kuyibamo hanyuma baca baragenda kuntembereza mwiyo barambwira ndabwira n'abana ati burya bambwiye hana ko ariho tuzoba twaragiye rero gutembera kuraba iyo nzu numva biranezereye inzu nziza yo hasi ifise no mu gipangu ndavuga ati yo mana ataniho naririra baca barampa rero nyanzu nabwo naramaze iminsi ntaraza kuyinjira ariko nziko mvuga ati none nzogenda kuyiba mu ryari ati rindira bariko barayikora neza basi nagiye kuyibamwo rero ngiye kuba mw'iyo nzu rero ndanezerwa kuko naciye nza ndayirima yari ifise mu gipangu hanini nkaza ndarima ntangura kuza ndatera ibigori n'ibiharage nyene numva ntanguye kubyishimira cambaho hantu rero kandi hari hafi yahamwe nari naba urumva ko nipfuza kuguma mu gice nari naratanguriye hanyuma ndahaba majiye kuhaba rero hari igihe nigeze kugenda numva abantu benshi mu Barundi canke se n'abanyafrika baza baranumva ngo nakabara ngo agwaye diabete nakaragwaye diabete ndiba none Abarundi bose baje muri Australia bagwara diabete canke benshi hanyuma ndafata umwanya nande ndagenda kwipimisha ngiye kwipimisha umudogita arambwira ati rero ati wewe uko biboneka utitonze uzogwara diabete hagarika kurya imiceri uko wishakiye hagarika kurya amakeke hagarika amapipi n'amajojo hagarika ibi nibi hagarika isukari uzoza uranywa isukari aranyandikira n'isukari nzoza ndanywa ati wirinde urafise imisemburo umubiri wawe urerekana ko ushobora kugwara diabete ya motoro kwirinda kubyurya nababwira nti mpore dogita ntayo nyigwaye kizimubimbariye ncanatangura nyene ntangura kubahiriza amategeko dogita yambwiye ariko usibye ko nyuma naje kuyarenga ko nkisanga nyene naranagwaye diabete ubwo rero bana b'Imana nabaye nk'ubwo buzima hanyuma reka audio tuyigeza canke video nzobandanya no kubabwira n'ukuntu nyene naje kwisanga mu bugaba bwanje bwo kutumvira dogita uko naje kwisanga naragwaye diabete umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana murakoze.